Mwaramutse namwiriwe bivanye naho mwebwe mwese muriko muradukurikirana muherereye. Reka ndabahe ikaze ku cigwa c'uyu munsi, ni ca kiganiro nyene co kwiga indongozi y'abakuze. Tugeze ku munsi wa gatatu, itariki ni 28 Mukakaro 2020. Reka imbere yuko tubandanya canke dutangura kino cigwa, tumanze twicishe bugufi twiragize Imana. Uragororoka Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimiye ukungene udahengeshanya kubana natwe muri bino vyigwa. Reka twongere tuguhe kaze mu cigwa c'uyu munsi kugira ngo utuyobore, udutahuze, uturungikire mpwemu wawe wera kugira ngo dushobore gukurikiza ivyo twize, ni mw'izina rya Yesu tubisavye, amen. Tugeze ku munsi wa gatatu, itariki ni 28 Mukakaro. Umutwe w'icigwa c'uyu munsi uvuga ngo mpwemu yera n'igishinga ntahe. Ugerageje kumviriza uyu mutwe wacu uyu munsi, wo kwibaza ngo igishinga ntahe na mpwemu yera naho vyohurira, ariko muri kino cigwa turaza gutahura kandi twerekane isano bishobora kuba bifitaniye. Mu vyigwa twabonye imbere, twarabonye ko mu bishinga ntahe abantu bavuga kenshi harimwo n'abantu bavuga ivyo bigombeye bivanye n'inyungu bashaka ku bantu bariko barabumviriza mu gushinga ntahe kwabo, mu gushaka ko kumbure babatinya canke bagira ikindi cubahiro, bakababwira nk'akarorero ko bigeze nko gupfa bakazuka. Rero icigwa c'uyu munsi turaza kubona ko mu gushinga intahe bisaba ko mpwemu yera akuyobora, kugira ngo ntusange uvuze ivyo wigeneye canke ngo ushiremwo izindi nkuru zitajanye n'ico gishinga ntahe cawe. Muri iki cigwa c'uyu munsi, umusomyi yaragerageje kutwereka ukungene abigishwa ba Yesu Kristo bashinga intahe. Kandi abo bigishwa nyene turabona imbere yuko Yesu Kristo aduga mw'ijuru yabasigiye umwitsa ari wo mpwemu yera. Rero iyo mpwemu yera yarabafasha cane mu gushinga intahe kwabo, kuko kenshi wasanga ibayoboye ku bantu vy'ukuri bakeneye kumva ico gishinga intahe. Ikindi kintu naco cabafasha, mpwemu yera yarabaha inkomezi zo guhangana n'ibigeragezo vyo gushinga intahe mu muco mubi. Nkuko nyene twabibonye, yarabatwara n'ahantu abantu vy'ukuri bafise umwitwarariko w'ukuri, kandi yategura imitima y'abantu bariko barumviriza ivyo bishinga ntahe vyabo. Ikindi naco, yugurura imiryango y'amahigwe y'abatigeze biyumvira kuronka, hama aha ubushobozi amajambo yabo n'ibikorwa vyabo. Hari abantu bashobora kugira ubwoba kuko biyumvira ati sinoronka ukungene mvuga igishinga ntahe canje mu bantu, kumbure kubera ubwoba, ariko umanje gusaba mpwemu yera ubushobozi irabukuronsa, ugasanga uriko uvuga n'amajambo wowe wenyene utaruzi yuko ushobora kuvuga. Muraza rero kubibona yuko mpwemu yera ifise akamaro kanini cane mu gihe twebwe tuba turiko turashingira intahe abatwumviriza. Baraduhaye ibisomwa vyinshi biboneka mu vyakozwe n'intumwa, kuko mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa niho tuza kubona cane gose akamaro ka mpwemu yera mu bishinga ntahe. Rero ndabasabe abafise Bibiliya mugerageze muze muraraba bino bisomwa baduhaye. Icambere kiboneka mu vyakozwe n'intumwa igice c'indwi ku murongo wa 55. Ikindi gisomwa kiboneka mu vyakozwe n'intumwa igice c'8 ku murongo wa 29. Ikindi naco mu vyakozwe n'intumwa igice ca 11 ku murongo wa 15. Ikindi gisomwa naco kiraboneka mu vyakozwe n'intumwa igice ca 5 ku murongo wa 28 n'umurongo wa 29. Igisomwa ca nyuma baduhaye kiraboneka mu vyakozwe n'intumwa igice ca 16 ku murongo wa 6 gushika ku murongo wa 10. Aho hose muraza kubona igikorwa ca mpwemu yera. Muri ico gihe nyene mpwemu yera yarakoze igikorwa gikomeye cane nk'uko muza kubisoma muri ivyo bitabo.
igikorwa gitandukanye ca mpwemu yera mu kinjana ca mbere cari ikidasanzwe. Uturorero ni hano hejuru bisigura muri ayo masomo ni incamake ku bikorwa vyiwe. Yakomeje Stefano kugira ngo ashobore gushinga intahe ku bwa Kristo. Mwese murazi inkuru ya Stefano, ntiyigeze areka gushingira intahe Imana nubwo bariko baramutera amabuye. Ivyo rero kubw'umuntu wenyene ntavyo yokwishoboza. Niyo mpamvu mpwemu yera ikenewe cane kugira ngo umuntu ashobore guhagarara ashikamye atabwoba kandi yumva neza yuko umukomezi amufasha kugira ngo atsinde ivyo byose Yesu Kristo baba bari kumwe. Ivyo rero mwumve yuko ku bwa muntu wenyene bitoshoboka. Turabona kandi ko imbere y'intsinzi y'abantu batagira impuhwe badashobora no kubuzwa ngo bumve, aha turi mu gihe ca Stefano, bamutera amabuye bagira bamwice. Igitangaza cakoretse mu kuyobora Filipo ku Manyetiyopiya yigishijwe akamenya ubutumwa bw'ijambo ry'Imana akabuzana no muri Afrika. Ubu bwose n'uburorero tubona muri vya bisomwa nabaha by'abantu bahagaze bashikama kubera ubushobozi bwa mpwemu yera. Yahaye kandi Petero ikimenyetso cemeza igihe abizera b'abapagani bashoboye kwakira impano za mpwemu yera. Yegeranije ishengero mu bumwe mu gihe bari gushobora kwicamwo ibice ku kibazo cyo gukebwa. Yongeye kandi kugururira umugabane wa Buraya mu kwigisha ubutumwa bwiza bifashijwemo n'intumwa Paulo. Twese turazi ko intumwa zahawe mpwemu yera. Mbega zazihawe gute? Mu by'ukuri ukungene intumwa zabikora, zarashira umutimanama hamwe zikundana, hanyuma kubw'ivyo byose basaba mpwemu yera barayironswa, kuko nta kintu na kimwe cari kubuza yuko mpwemu yera bayironsa. Uko rero niko Yesu Kristo yagiye aba mu buzima bwabo kandi agendana nabo biciye muri iyo mpwemu yera. Mpwemu yera yarakora cyane mu ishengero ryo mu Isezerano Rishasha, kandi n'ubu arakora cyane mu buzima bwo mu ishengero rya kino gihe. Bisabwa kugira ngo tugende kandi tumere nk'uko izo ntumwa zabikora. Nubwo hariho kumbure ibintu bimwe bimwe tudahurizako, ariko birasaba ngo tuje hamwe, tugire inama n'ingingo, dukundane, dufashanye, guco mpwemu yera ntazobura kutatuzako. Ahumekera muri twebwe mu kuduhamagarira gukomera, mu gukomeza, mu kutwigisha, mu kutuyobora, no mu kuduhuza, no mu kuturungika mu gikorwa ciwe kidasanzwe mu isi, arico kuyobora abagabo n'abagore kuri Yesu no mu kuri kwiwe. Ikintu dukwiye kwibuka nuko agishoboye kandi ariko arakora by'umwihariko muri kino gihe nk'uko yari muri ico gihe c'intumwa co mu ishengero ry'intango. Mu by'ukuri nk'uko ikigwa cacu kitubwira uyu munsi, duhamagarirwa nk'ishengero ry'uyu munsi gukora nk'uko ishengero ry'aho hambere ryakora. Rero reka ndabibutse kandi yuko twari ku cigwa kivuga ngo mpwemu yera n'igishinga ntahe. Mu kurangiza icigwa cacu c'uyu munsi, reka ndabatumirire mwebwe mwese muriko muradukurikirana kugira ngo mugire umuhango wo kwama musaba mpwemu yera uko bukeye nuko bwije. Si ikintu udusaba rimwe gusa, ahubwo bibe akamenyero kacu ka buri munsi. Reka rero kandi mwicishe bugufi uko muri, dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko uhejeje kubana natwe muri kino cigwa. Turagushimiye ku majambo yawe utugejejeho. Igihe cyose twumva amajambo yawe turatsindwa, na n'ubu duhejeje gutsindwa. Reka rero muvyeyi mwiza, tugusabe kugira ngo aya majambo twize uduhe kuyashira mu ngiro, afashe abantu benshi bariko baradukurikirana aho hose baherereye. Hanyuma natwe udukomeze, kandi natwe ubwe twese tuyigisha kugira ngo natwe udushoboze kuyashira mu ngiro. Bana natwe no mu bindi biganiro bizokurikira, mu izina rya Yesu tubisavye, amen.